ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze mwaye makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo gicenda ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026 mu gatondo hitezwe ko hazokwaka izuba harimo n'ibicu bike bike mu gihugu cyose azoba hakanye gusumba handi azoba ari Gitega mu ntara ya Gitega aho ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizoba bigera kuri degrees Celsius 12 ku muhingamo naho hitezwe ko hazobandanya haka izuba harimo n'ibicu bike bike mu gihugu cyose ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 31 aho ni mu ntara ya Bujumbura. Izuba ritekanije ko rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zuzuye neza z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.